Yesu n'umwami. Igice cya 87 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ubayeho mu kinyoma kuva kuwa mbere kugeza kuwa nyuma. Ikinyoma cyarakubayemo kuburyo usigara ubesha no ku mpamvu n'ikintu umenga nta mpamvu nimwe itumye ubesha. Uvuye mu Kamenge ugiye mu Kanyosha bakubaza tugiye ati ngiye imbere gatonya ha. Ku mpamvu izihe? Uhuye n'abantu bakubaza amakuru kanaka uzi neza mugo kagerageza kwerekana ko amakuru ko ari ibintu bikomeye cyane. Mbe ku rusengero wanyu musigaye munganiki? Muri abantu 100 ukacivuga ati turi benshi n'amajana 3 turarenga turi benshi vraiment. Usengerahe ishengero ryanyu ko murerira hanaka ukavuga handi ati je dusengera ukorahe nimba ukora akazi abavuga igiswahili bavuze ati muzara kukazi hufa maskini. Nusuzugura akazi kawe ukavuga kandi kazi keza kadasa na kandi ukoramwo. Wigahe ukiga kuri ukavuga rya shure ryiza ritameze nka ryarindi. Wagira Imana ukaja hanze rero ukazutera inkuru zo hanze zidasa n'ivyabaye kuko uziko aho hantu uvuze nta muntu hazi kumbure nta muntu yahashitse canke yashitse mu kindi gisagara nawe ushika mu kindi. Ikinyoma cyarakubayemo kugeza warabesha abavyeyi bawe, warabesha abana bawe, warabesha umudamu wawe, warabesha umugabo wawe, warabesha umukoresha wawe, warabesha umukozi wawe, warabeshe. Ikinyoma cyarakubayemo nuwo gucia novuga indasago cyangwa akagukeba gato n'amaraso yawe kumbureyo yogwa hasi yokorokera hasi cyangwa yosekera hasi avuga kuri umunyakinyoma ko kimaze kwinjira no maraso. Urazi ko hari umuntu abesha agatinda akabesha n'Imana. Oti Jack yes uzubaze Sara nuko twari bumubona ubu. Sara umudamu wa Aburahamu yabaye umuntu mwiza cyane yakira abashitsi birenganira abonye gusa baza nk'abaganiwe abakerera ibimasa abagirira neza arabaye ifungurwa niki ba bantu kumbe barabamarayika baheje gufungura baca baravugishwa. Iryo nirindi banga. Wakoze ikintu ku Mana hari ikindi Imana nayikora. Ivyo nibindi kumbure tuzovyiga hanyuma. Mugabo bamaze gufungura bamaze guheza niyo bace bavugishwa ati uyu mudamu ati tuzogaruka uwundi mwaka nk'igihe nk'iki ati azoba afise umwana. Sara aratwenga. Imana ibaza Aburahamu ati kuki Sara twenze? Sara abesha Imana ati oya sinatwenze. Arabesha Imana ko atatwenze kandi Imana yamwiboneye. Hari abantu babesha kugeza aho babesha n'Imana. Sasa ubesha Imana wibaza ko itabibona. Mbega ubesha Imana wibaza ko atakubona. Uhoraho arazi byiza kuri twebwe. Nurinde umubesha uwo mwigeme uri kuraresha. Waramubwiye ibintu byinshi cyane. Hari umusore yigeze kuresha umwigeme azi ko baza kuyaga yacaja mu nzu ya mugenzi we wo mu gisagara. Nyamukobwa akaba yarazi ko iyo nzu ari y'uwo muhungu amureheje. Mugabo munsi amutwaye baraye muri iyo nzu rimwe buke yacambye ati ingo ndakujana iwanje rero. Asanga n'umuntu atagira n'igitanda yajyama ku bihunda
kumbe n'impuzu nizo yari yatije imisore muri ko muraresha ikinyoma gishire kure yawe. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.